ikiyago cy'uno munsi kigira ngiti kikaba kivuga ukugukurikira mbega urukundo rw'abakundaniye mu kabare goba arutera imbere ni wewe ni jewe 67 kuri wowe vyumva gute urukundo rw'abakundaniye mu kabare hari abantu usanga no munsi wagiye muri shosho hari muri gera cyangwa muri ku mutwenzi cyangwa muri Amsterdam cyangwa muri arena uriyo n'umwigeme neza na neza uvuze ati jewe ko ndamubonye sindamusimbuka nyuma mukaza gufatana mukaganira hama nyuma ukaza kumbwira ko umukunda ndashaka intererano zanyu mbega urwo rukundo rushobora kuramba cyangwa ntirushobora kuramba birumvikana neza cyane hano yawe irakenewe ubundi tugire hamwe uvyumva gute ari nkawe mbega ivyo bintu bibandanya mbega vyogenda gute ndabona benshi mwagiye mutanga intererano zanyu kabisa kuri Facebook mutwereka yuko hari cyo mukwiye kuvuga kwa kino kiyago birumvikana ati mbega wewe vyogenda gute mbega urwo rukundo ari umuhungu n'umwigeme urafise kuza guteriye umuhungu muhuriye mu kabare cyangwa umwigeme ahuriye mu kabare n'umuhungu urwo rukundo uribaza ko rushobora kuba gutera imbere cyangwa biherera ngaho nyine Zumaini intererano yawe jewe ku ruhande rwanje MC Padros uko vyumva novuga ngo mu Abarundi nibo bayamaze gucuhawe no gutora ucakwa sibandana no gutakaza cyangwa no gutora ucakwa no gutakaza yego shatse kuvuga iki uno munsi abantu baranyihanganira bantunge bantahura uko ndavyumva kuri paha yanje uno munsi MC Padros biravana mbega ubwa mbere na mbere kuvuga ngo ugiye gutora umugore he na he cyangwa gutora umugabo na he manzi umenye ico ukeneye mu buzima sivyo mbega mu buzima ukeneye iki mbega mu buzima bwawe n'uyuhe muntu ukeneye vy'ukuri cyane nimwe mu makosa dukora tubaho tutazi ico dukeneye sivyo nzombwira ukeneye mama pasi ucugenda umusange muri boîte twashaka kumvisha amwe ha mugabo avuga ati je nkeneye umugore umusenzi tucugenda umusange muri boîte yego canke oya so nakubwiye wewe nyishura gusa ba mugabo avuga ati nkeneye umugabo w'umusenzi cyangwa umugore w'umusenzi muri boîte niho ducugenda umuronde muri boîte niho umusangaye voilà gusa shana kujyayo kandi ugasanga arasenga umvize ndakoreye MC Padros kintu kimwe gihari ni byose ndavyanse ndabibona ni mu buryo bubiri sivyo mu buryo bubiri n'ubuhe uburyo bwa mbere kamvuge muri côté positive ati nivyo vyokunda kuko nabwiye ico umuntu ari gitandukanye n'ico bumwibazako mbega ahantu nimba ari mu kabare yajanywe n'iki ubwa mbere na mbere cyane faut savoir mbega atwawe n'iki yasohotse kuruwa gafana nk'abandi nkuko bisanzwe motive ngo muhuriye mu kabare ucuvuga ngo nimboyego canke ngo n'umunyakabare cyane ya twese turasohoka c'est normal sivyo cyane gusohoka nibisanzwe ariko kandi hari n'ababa bari no muri ubwo bubare ugasanga bafite n'ibindi baba basanzwe bakora sivyo ariko ukavuga ngo hari umuntu ari mu bintu kubera ubuzima sinocirengagiza hari umuntu aja mu bintu kubera ko hari ubuzima bumutuma ba muri ivyo bintu atarari sense kubamo sivyo muri ico gihe uvuga ngo nta nkeka azohinduka cyane nta nkeka uko azoba ari bizoba bitandukanye nuko ndamubona cyangwa uko yitwara sivyo hakaba n'uwundi nawe novuga gute bavuga ngo ico ibaza ico ya kurya inka uza kuyaka ico wayihaye atavyati canke wayihaye ikindi kintu ntama tuja kwironderamo sivyo rero biragoye ko umuntu umwitegamo ikintu mu gihe aho umusanze
sinzi ko umuntu muzohurira mu kabare muhuriye muri boîte hamubwire ni wa muntu ngo nimwamara kubana uzomubwira tubize mugore wanje ndagukeneye kwa mahanda ndagukeneye guhora wicaye aha ndagukeneye muri ibi ndagukeneye kukubona buri gihe cyose ni uri ngaha yani wowe nyene umva wowe iminsi yose ni ngaha we no ngaha biba bigoye mwahuye uzi ko asanzwe asohoka mwahuye uzi ko asanzwe arara muri boîte none no musi bizoshaka kubwira ati no musi jewe nafatiriwe ngiye guhura n'abagenzi ngiye gupartager n'abagenzi uzohere kumwankira mu gihe uzi ko ari ubwo buzima yararimo sabantu bose vyoroshe guhindura directement sabantu bose vyoroshe guhindura biri facile ya we kurando gwa uvuga ati nta gutera imbere kugo rukundo kubira ko gutahurana babiri nakuru so 67 kabisa ni hano yawe ndana kuri Facebook yari wagize ati birashoboka ariko amahigwe ni make kuko hari gihe bakundana abivanye n'utuyoga wavyumvise birumvikana yes allo aramutse neza tuvuga nanda twakuyari Gerard nga mu gatunguru. Gerard mu gatunguru. Gerard intererano yawe. Rosemary. Oui allo. Mwaramu. Amahoro neza. Ukuri ubwenge Imana yaguhaye yongere kubunda ahubwo. Amen mugenzi wanje. Kubera muja muri boîte. Uzi neza yuko uvuga ngo urahurirayo n'umuntu ushaka ko azokubera umugore. Yego. Avuga ngo ushaka mama pata wocu umusanga muri boîte ngo mubwira ngo yicare mu mangazini amara umunsi wose ngo avuye ngo ace taha muhira adaciye muri boîte ntibikunda nibyo kunda nukuri inyishu muhaye irumvikana cyane gose ne ku ruhande rwawe nawe wemeranya na Rosemary neza cyane gose kube none gavya wewe wogenda muri boîte ukamusangayo ugazoca umubwira ngo atozaraguma muhira urashaka umuhindura birumvikana azoca kubwira ahubwo nawe yuko ari we wucuza uragendayo nawe atagendayo ahubwo azoca kubwira uti bijya na karora bizi ko naje najyayo guma ngaha nanjye nawe ndagenda urakoze cyane tumushimire cyane uwo bitwa Gerard mu gatunguru ariko kandi Rosemary nibisanzwe genda bitahura je ku buryo niko ndabitahuramo reka tonze twicabe no mugenzi wacu kuva Dar es Salaam yes allo allo Edouard waramutse neza agenda shimanke gusa na kubera na mafonga ya baki pole sana kabisa yana Edouard waraduhevye sana wapi sindabaye ibintu by'umutandao biragoye sana byagumye cyangwa kenshi ndakumvira ibintu bigende bigitiye mwamazi birumvikana mutama birumvikana nibazi ko amaze kumva watomboza kabisa ndashima wamaze kumva ikiyago turimo wana kabisa genda shima ama ibijyanye naho bitwa ngo ngo mukunzi mu Kabare ego na keshi bya muhungu bya kuwe keshi cy'ibiri cy'imirongo umunani kugera bidashoboka birashoboka kubera yuko uwo mu ndara mu Kabare exam yawe usanga kama yose atagiye abarisho bicokuye asante sana ni Edouard we waje avuga ati nicyo nakunda ntibinabaho Rosemary je nakubwiye urande rwanje je mvuga ko bikunda uzi neza ko ashobora kuba yagiye mu kabare cyangwa yafashe ngo isoko zaraja mu kabare ese ikindi kintu cyatumye ajayo ikindi kintu cyatumye ajayo wowe wumva wewe umuzanye genda muzanye nkamuhindura bien akongera agasubira ku murongo bikagenda neza ubundi tuniramukiza hariya Edi umugenzi wanje ni mwene data ambwira ko ameze neza cyane ko abana banyine yazindutse asante sana Edi tumushimire avyumva rero MC Padros wowe wibaza ko ni giki coba catumye ajayo nakubariye uburyo bumwe bitahuritse kuja mu kabare twese turagenda sivyo kuja gusohoka mu kabare ndagenda kandi kujayo sikosa reka ikosa si kubajayo ahubwo mbega imigenzo yiwe ni wa muntu w'akabare hariyo gusohoka kubera ko nkawe usohoka kangahe mu kwezi
kandi ngiye no kwizigura nasohotse kugahera twose ibintu bya none museje wagiye mu kabare bazovuga ngo MC Pados n'umunyakabare cyane jewe basinga ngaho bavuye yajenga ntu nca mu gitigiri cy'abanyakabare voilà rero hariho wa muntu ni day by day kandi rimwe no mu makosa abahungu mukorere ndarakivuge kwanza abahungu mukiri ko murayesha umukobwa buri gihe mu mwamiza muri ako kabare mbega kuri kumumenyereza ibintu nimwamara kubana atari zo mushiramo wayi niyo ni ngorane mukora ni kimwe mu makosa mukora sivyo so rero cyo narindi ko ndakubwira kuri ico kuvuga ngo hari ibindi vyamutwaye mbega yatwawe nibiki mbega uvuze umukobwa wo mu kabare canke guhurira ivyo mu kabare ushatse kuvuga gute ni babandi ni vyabo byo kabare twavuze ngo yasohotse gusohoka ni nkuko je nawe twahurira no muri market sivyo twahurira no ku mabus ukama n'umurongo habwiye wawe merci amakani meho nkabanda kagwaye twaba turamenyanye ivyo nibisanzwe sivyo ivyo nibisanzwe ariko turiko tuvuga wa muntu yagize umugenzo kwama muri za boîte kwama muri kakabare ni giki wifuza ko azoguha kindi muri we sivyo nakubwiye ahubwo rero no kumenya mbega ro pourquoi uyu muntu ari ngaha naho uvuze ngo hari impamvu zabitumye hari wagiye kubw'ubuzima mugabo version yiwe yindi ihindukije inyuma yuko ubona muri ako kabare si wo vrai uwo ni bon kurumva afi nibibazo nibabandi navuze mbashatse kumva ngo ntidukwiye guterera na wa wundi yumva nkaho umenga ivyo rimwe rikabiterwa nibibazo arimo canke ubuzima arimo sivyo ariko ndakubwiye ngo mu gihe abonye ko ni bwo buzima bwiwe yikundiye niyo life yiwe ya bien aba yumva ryoherewe anezererewe attention mbega ni gikidama navuze iyo turiko turiyumvira kuri fiançailles canke ku ma relation yacu il faut penser ko ne faut pas que du penser kuri ibi ahagera ya maso yacu mais il faut que du penser kuri cane haba c'est vrai bavuga ngo umugabo afana imigambi nimba wifuza ko umuntu uri muri relation nawe bizoshike jo mundi mani gahezagira mukabana mugore n'umugabo akakuvyarira abana nawe ukamubera papa waba lazima no shaka guhindura umuntu nivyo nkomeza kubwira guhindura umuntu ndashaka kuzana lazima mukunda ngo kwizera ibitaboneka ndi mu bantu bakico kintu batacemera sivyo ndashaka guhindura bivanye ndakubwiye ndi mu bantu bake sinzi uko abandi bangana ico batacemera shaka kumara umwaka wose MC guhindura umuntu biragoye kandi cyane hari ibyo wombwira ngo uravyanka turi muri relation kuko nzi kuvyanka ngerageza kugiraho maske kugira ngo ngarde imigenderanire ya jewe na wewe ariko réellement umuntu wa jewe wa vrai si comédie ndumukobwa ndangumuhunga n'itabi ndangumuhunga n'inzoga sivyo kuko nawe uzi kurangeneye kandi bavuga ngo ushaka inka ryama nkayo tivyo nibigufi nzobikora uzongira ati nzorihe uzi ko tubonana uzi ko tuvugana uzi ko twasohokanye wirinde ciswe itabi niyo nzoga kubera iki ungarde ungumane je umfise urabitswe ivyo bimpa amahoro nivyo nkunda kubutona utabi kundi twenzo nzoga cyane ariko ako tuzi yuko je nawe ngira tora fisi umunsi ngaye tutabonanye wasohotse n'abagenzi bawe ubamva niwo mwanya wo kwirekura nduri nk'imbohe rero nawe ubuzima bwo kubesha umuntu nk'imbohe ni hamwe turabana neza muri fiançailles ukanyemereye ivyo byose ukabiheba mugahagera mu ruga tubura jahe ko ndagufise siyo ngese bagabo umufise atubura jahe ko ndagufise none nzojahe koko yamanyama niteza ngo singukene wanyo itari singukene wanyo inzoga none wumva niyo mpamvu I don't believe ko umuntu ashobora guhindura uwundi kiretse ngo umuntu afashe decision bwiwe personnellement ati je vais changer ashaka guhindura umuntu nariwe haba uwundi muntu muga papa swe hari nakari karanya France kuko hari umuhungu twigeze kuganira yari umujama arambwira ngo narigeze gukizwa ndagukizwa ndabitwayemo n'umukobwa kuko ndakizwa ndumva ko nakijijwe atariko inyuma y'igihe wa mukobwa arampemukira ivyo nari ndamwiteze ko shanko nari ndamwiteze ko namubonye tivyatumye numva mbaye desu acava no muri eglise bimwe byo gusenga barabivuyemo kubera iki ntiyakurikiye ico yari karakurikira n'umutima wiwe ariko ivyo vyose yari kabikora kugira ngo agumane wa mukobwa nuko rero bimeze birumvikana lazima ni wavuga ati neza na neza ku ruhande rwanje na jewe ntibinaba
ushobora gukoresha ukazana mask mu maso uti bino bintu narabihevye nkumbure n'ikintu runaka ariko ntabwo umuntu anahindura n'umuntu kandi nta mwigeme wo mu kabare umva ko mwakubaka rukaguma ariko nanje ku ruhande rwanje nakomeje kuvuga ati jewe guma kuko umuntu biroroshe kuba wo muhindura komantere kuri Facebook Daniel yagize ati PJ Casque FM bite umeze neza hama kabisa kuko asante sana yavuze ku by'isuku nayo Clovis yagize ati mu bisanzwe urukundo rwo mu kabare rurashoboka kurama kuko abakobwa bose bagendera mu kabare ntibisigura ko bameze nabi hari umukobwa aja mu kabare agiye kunywa ifana gusa atayindi gahunda nivyo twavuze sivyo nako bari so sanseti turasandimire intererano imwe gusa ubundi twigira na conclusion yes allo namahoro cyane waramutse neza bangita pasere Saroni mato ndi Bubanza Bubanza nibaze ko mumeze neza bwana asante sana intererano yawe rero twibandanirize basha uwo mukobwa arashobora kuba arasabeta n'izima riba yakoze kubera hajyari ushobora kumwaka inomero wari ugiye gufata ifana mu gahuza ego asante sana umvishije uyu ibyaje avuga avuze ati birashika ati Imana ishobora kuba yakuzaniye nivyo birashika Rosemary wazi neza ko ari abapasteri bafise abigeme cyangwa bo bakanye bakuye mu kabari biraba uno munsi babihe ibyo rero birashika jewe ndavyemeza ariko kandi kindi naco ndashobora no kuba ati n'ubundi sivyo hari commentaire tutogenda tudasoma umubyeyi wacu ko twavuga Dr Desire Damour yagize ati mwaramutse amahoro nivyo ko ikibanza abantu bahuriyemo gishobora kugena uko abahahuriye bazobana kuko entre parenthèse ati kuko abantu twama twibaza ko ibibanza bibi boîte de nuit n'ibindi byinshi bijamwo abantu babi gusa ibibanza vyiza mu rusengero bijamwo abantu beza gusa ariko sivyo hari abantu benshi bahuriye mu rusengero ariko bahukanye nkuko hari abandi bahuriye ku rugamba canke ahandi babana neza muri make igikomeye cyane mu rukundo ni mbega muja guhura mwese mwari mufise intumbero imwe mwari mwiteguriye guharanira gushika ku ntumbero ico kiramazi nk'ubu umuntu ahuriye n'uwundi mu kabare bose bari bagiye kwifatira kamwe gusa ntaco buza bitazokomera ariko nk'ubu bahuriye mu kabare umwe yagiye gufata kamwe uwundi kwidandaza bikavamo kubana ibyago imbere ntivyobura voilà conclusion merci beaucoup coach conjugal muzei wacu naindi conclusion niyo nyene acumvise kuja kwifatira agafana it's okay birumvikana ugahaye rero ugiye kuraba deep mawe mu buryo je numva conclusion niyo abindi byo kurenza ko nta n'ibyo gupaca muri ibi na biriya birumvikana merci beaucoup muvyeyi wa birumvikana ati n'abantu mwahuriye muri eglise biranga mwahuriye mu rusengero n'abantu mwahuriye ku rugamba biranga kandi cyangwa bigakunda no mu kabare rero nuko bishobora kwankana ariko ndavuga ati hari abapasiteri usanga bubakanye n'abahoze bakorera mu kabare badandaza mu kabare baseriva kandi umwigeme aseriva mu kabare nuko umwiyumvira si kabare ariko no musi babubatse bimeze neza bo kabare bakamyemwo babona ibintu biriya bigenda bicaho bigenda bihita ariko no musi nta nyota gifise yo kubona bya bindi birashika rero je kubganje nemeranije n'umushefu wacu atugiriye conclusion nta yindi conclusion tuza kurenzako na bindi bintu tuza kurenzako ni ibinyene birashika rero kandi ariko mbega mu buhe buryo kandi rukaramba tumushimire cyane ahari yubaho kabisa birumvikana ko abana twitayeho nuko
ati neza na neza rero inyuma y'umwanya nta mwanya cyangwa imbere y'umwanya nta mwanya kandi nta mwanya wo kuraba umwanya. Lezmine ndibaza ushimira abantu bari bako badukurikirana. Ya abarundi barayamaze imbere y'umwanya nta mwanya ndetse n'inyuma y'umwanya nta mwanya cyane. Dukore dushimira abakunzi ba Radio PJ Classic FM bose badindukanye natwe aho baherereye, abagiye baduha inteno zigiye zitandukanye, abagiye batweka ko bari kumwe natwe ubwo bose bubaho cyane. Ndagushimiye cyane nawe MC Padros, shimire ndetse na engineer wacu hari Anne Clovis, shimire mwese muri rusangi, ariko kandi ndetse nifuriza igitondo ciza n'umunsi mwiza famille Ndingabire hose aho baherereye. Namwe mugwaruka baba ariko batera baje imbere cyane, ndababona nabantu babikora neza cyane. Ya nuko rero mubandaye mugira ibihe byiza, ubiteka bandanye kubaraba icoroshe, twebwe namwe ku munsi w'ejo nka twatanguriye MC Padros cyane gose. Nuko birumvikana neza cyane ni The Sound of Happiness 97 n'ibice bitatu kabisa. Mwakomera kurikirana ikiganiro avyuka kare kuva igihe kisa 12 z'agatondo kugera igihe kisa 2 z'agatondo. Birumvikana makode cyane mwimariko murakurikirana radio cyangwa ikiganiro avyuka kare. Yari jewe MC Padros ndetse na Lezmine. Mwamaze kumva numwe mu bantu babafise ijambo. Dushimire rero ariya wariri mu gikona tuma amajwi n'amasanamu bigenda neza, ndavuga Ale Clovis engineer kabisa. Ndanashimira vyo mwihariko watumye agira conclusion ngaha mu kiganiro kwa turi kumanda vuga Desire d'amour yatumye ibintu bigenda neza, nawe tumushimira hari tumugeti Uwiteka komeze yivange mu vyawe mutama mu vyeyi wacu bundi bunaduhimbara. Shimire rero wari washitse kuri 97 n'ibice 3 kwa dukurikana wibereye agenda atandukanye. Shimire wa Tanzania hano yawe haba kuri Facebook cyangwa kuri FM ndetse n'abandi beshi mwariko muradukurikirana neza na neza.